Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu biganiro vyacu twama dukora turazana ibiganiro bitandukanye, ibiganiro vy'inkino, ibiganiro vy'abakozi iyo bari mu kazi, ibiganiro vy'abaririmbyi. Uno munsi turi mu kiganiro novuga ati ikiganiro nyezina cyuko tuza kuyaga n'abakozi bari mu ndimo, abakozi bari ku gikorwa ku ntumbero yo kwigishanya, ku ntumbero yo gukeburana, bamwe batubwira ibibazo bahura navyo, abandi batubwira ingene babikora. Eka turatahura vyinshi kandi tukahigira vyinshi cyane. Simba from Sydney ntare mu manuko mu kiganiro rino uriko urumva imbere yanje ndi kumwe n'umukozi sanzwe mu mirimo yiwe ahari gukorera. Nshaka tuganire nawe, reka namwe kazana karibu Yambu mvukanye Yambu nashaka abari kukuraba bashoboye kumenya ati mbe muri kano kanya ndi kumwe nande. Manishaka Adolphe. Manishaka Adolphe ndagusanze hano muri ko murafyatura amatofari. Twashaka kumenya ikintu kimwe, mbe nizihe ntambamye mukunze guhura nazo muri kano kazi kanyu? Univyehe bibazo mukunze guhura navyo? Ibibazo dukunda guhura kanini ibijanye no kongeza akabeyi, turabe yuko botwongera akabeyi gakuze kubera ibikorwa dukora n'ibintu biruhisha cane. Harabavuga yuko mu gufyatura amatafari hakwiye kuza imashine zoba zifyatura amatafari. Mbe urabona hamwe ziramutse zikoze ku rugero rwo hejuru ntivyo hava vyima bamwe basanzwe baronka amafaranga biciye mu gufyatura amatafari bakoresheje intoki? Vyoba nabi nyene kubera amatafari benshi nka twege tuva muri Gitega twaje gukorera muri Nyanza, tuje guhiga ubuzima nyene baje kudukura Igitega abanyanza raki. Kweri biradutungiye imiryango nta kibazo. Wavuye Igitega uje Inyanza kugira ngo cyane cyane muri akazi ko gufyatura amatafari. Mbe iyo haheze nk'iki nkawe kubwawe ushobora gufyatura amatafari angana gute? Nko kubwanje ngereranije ngira nk'ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Mbe hoho hariyo amatafari y'ubwoko butandukanye. Hariyo amatafari bita amasimba mbirigi, hariyo amatafari mato mato. Mbe nahe matafari kubwawe ubona asanzwe yoroshe gufyatura? Aya matafari mato mato niyo yoroshe gufyatura kubera hagenda n'ibumba rikeyi. Okay, tugende kuyaga kuri iki naco imbere yuko turangize ikiganiro. Narishaka kumenya mbe burya amatofari itofari rituriye niridaturiye bifite itandukaniro rimeze gute mu kubaka? Itafari rituriye riba rikomeye cane kandi inzu irakomera, sico kimwe niridaturiye. Okay, tugira turangize ikiganiro rero dushaka kumenya mbe nicaye ikintu n'akayi kama ushobora gutera urundi gwaruka canke abandi bantu kenshi hageze muci batinya kwijukira akazi ko gufyatura amatafari bavuga ko kavuna. N'igihe jambo ushobora kubashikiriza? Oya, boshobora kuza nabone uwo bataravyiga akavyiga akabimenya kubera wabimenyereye nta yindi kazi bokora muci. Iroroshe cyane. Nk'iki ushobora guhera ufite amafaranga na gute? Ici nko mu kwezi hari igihe mbafise 300. Urakoze cyane. Kazina kanje nitwa Kwizera Fabrice, abantu b'Igitega. Kwizera Fabrice, bimwe mu ntambamye ukunze guhura nazo muri kano kazi ko gufyatura amatafari nizahe? Nta ntambamye nyinshi umuntu akunda guhura nazo, uretse yuko mu buzima nyene umuntu agenda ahura n'utubazo duto bivanye nk'ababa baje bafashe itike. Nk'ubu je mvuka Igitega twaje turenga 20 na bangahe. Ntambamye duhora nazo nizo bamwe mu bo tuba twazananye bashobora kuba bakaza bivanye n'umutima w'umwe wese akajya amahera mu boss akagenda, ubundi mu boss nawe akaca afata ibihano bica bifata basigaye. Ubundi ntambamye zihaba nizo kugwara, nizo kuja mu ntara utazi ugasanga ibiciro birazimvye. Hanini y'intambamye je nibaza bakunda guhura nazo abakozi bene wacu nizo. Ino ntara irimwe ibintu bizimvye cyane kwa raporo iyo baba bavuye baje bafatiye ku biciro nk'iyo bari ino birahinduka cyane, ukaca usanga bamwe
baratorotse baratorokanya amahera y'umubosi usanga no hasigasigara amererwa nabi mu buryo. Ni rya kangahe ni incuro ya kangahe ubaye umufyatuzi ugiye mu gufyatura amatafari? Bo je kuva nkiri umunyeshure ndi umwana muto cyane nafyatura mu makando yo travail. Jewe ikintu gikorwa nakuriyemwo mu majambo make dufyaturira abantu bantaho nikora, ariko jewe iririgiza rya kabiri ndabigize umwuga. Wabigize umwuga kuri wewe ndibaza amafaranga urayaronka agufashe yewe wifashisha urayaronka. Mbe ni gute ku bandi bajene nkawe, ku bandi bantu nkawe batinya gukora aka kazi batinya ngo karagumye? Abo n'abantu bakiri inyuma y'amajambere, kuko ibihe turi mu bunyene isi ya none niyo kare wariga ugaheza amashuri ukaronka akazi ukaja mu biki, ariko ubu isi y'ubu niyo ko tworondeza amaboko. No kuvuga nk'umuntu akiri inyuma y'ivyo ni babandi usanga babaye abatimbayi bagiye mu bindi babaye abasura, ariko umuntu ariko ararondeza ariko ararya amahera vy'ukuri yumva ko yirondereye yakoreye urumva yuko afise akamaro, uramenya no kuyagera. Ubundi hayo kare ibintu biki hari muhira wavuga ati ba papa barabifise bande barabifise, ugasanga abana benshi bizeye ivyabasa, ariko ubuhoho nakisigeze kure nyene ari ukurya urondeye. Ego murakoze cyane Fabrice, ndabashimiye nanje. Iyambuye mu bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye, ibibazo byacu turakomeza tuganira kujya twababwiye ko twe tuyaga nabo dusanze mu bikorwa nabo dusanze mu birimo, tukiga byinshi tugatahura byinshi biciye mu biganiro byacu bica ku rubuga rwacu rwa YouTube na Facebook eka na Instagram, aho ndavuga Eric Burundi TV. Nije Simba from Side, ijwi uri kumva ndi kumwe n'umwe mu bo dusanze hano ku kazi, araza kwidondora atubwira akazina nicajejwe hano, hama dukomeze tuyaga. Ndakwibutsa yuko commentaire yawe irakenewe niyo heza kuraba kino kiganiro kugira ngo twumve ingene wacakiriye. Ego reka tubandanye. Yambo mutamu Mahoro cyane. Turabasanze hano ku kazi, mutubabare turabagoye, ariko twe dushaka kumenya akazina kanyu na nico musanzwe muri gukora hano. Tubasanze ko bamwe tubasanze bari gufyatura, nawe dusanze uri kurakontorora abandi uganira nabo ugerageza kubereka ingene bo bigenza bamwe mu gukora. Hama jewe mu bisanzwe nitwa Nibatanakre, ndi umwe mu bantu bajejwe kuba bohimiriza kugira ngo muri iki gihe cirici abantu benshi barakunda kuburamwa mu bikorwa byinshi kugira ngo bishoye kubafasha. Ugasanga benshi bariko barafata umwanya muremure wo kuba barariye canke bariko baricara kwivuna akanyota mu vyo baba bararose muri ca gihe c'imvura y'ibikiragwa. Ariko muri iki naho hariho ibikorwa biriho kubera na cyane cyane nk'abana babagiye mu karuhuko, barakwiriye kuba hafi y'abavyeyi bagaca baza ngaha. Murabona ngaho uri kwitegereza hariho ibikorwa byo kugira ngo bakore, kugira ngo baronke yakaye, baronke nane forume na cyane n'ikaramu, kugira ngo ukwezi kw'icenda kugeze naho abavyeyi baze baronke ingene bashobora gufasha babana kugira ngo baronke umwimbu ukwiye. Okay, turugenda neza, murakoze cyane kuduha umuco, ariko hari abantu benshi basanzwe bakunze kuvuga ati akazi ko gufyatura amatafari karavuna, bamwe bakabitinya, ariko bamwe muri bo tugakunze guhura nabo ari bamwe bafungwa bivye, bamwe bafatumva hari nano masaha turi kumwe turi ngaha bamwe bari gukora, hari nabandi bari mu bubare bicaye, akaja mu nyabaki bashobora gukebura bajya bicaye iki aha ndazi murafise ubuzi bwinshi, muracakeneye abakozi ariko batari gukora, bicaye mu bubare, bicaye mu marigara gushika ano masaha. Turavye rero muri iki gihe ca none abona inzara ikunda gutera abantu gasanga bariko bico bikorako, nuko muri iki gihe hajya benshi hagakora abantu bake. Nico gituma rero muri iki gihe uri kuravuga ko aka kazi kagoye, oya akazi ntikagoye, ahubwo nukugira umwete muke. Ukebura rero cyane cyane abantu baja mu kabare canke bakaja mu bikorwa bitagira ikimazi, ariko na cyane cyane ko boza ngaha ahantu hari ibikorwa, hari ubuzi butandukanye,
aho utu twana duto turi kurabona ngaha utu turasoma amatafari tukabahemba, aba bafyatura nabo baragenda bagasezera imiryango. By'ukuri iki ni gikorwa uri kuraraba ukirabije n'amaso umenga kiyagayitse, ariko ni gikorwa kimbuka kiri mu mwimbu nawe uko avyitegereza. Ego gushika no masaha mushobora kuba mwahaye akazi abantu bangana gute muri kino kibanza turimo? Muri iki kibanza rero, ikibanza bata site site gwaba munyakuri ngaha tuko turaba nk'abantu bafyatura turafise abantu barenga hafi 40. Hanyuma tuko turaba naho abantu ku munsi tusanga twahaye ubuzi bariko duza amatafari bashikana hariya kw'ifuru, turasanga turengeje nk'abantu barenga nka 40 na 50. Wumva rero uwo ni gikorwa kininiya kandi kirimwo amahera mu gihe umuntu yacitayeho. Ego mu gihe bamwe bavuga ko ubuzima bugoye, bamwe bavuga ko ubuzima ata amafaranga ariho, abandi bakavuga ko ari njyanye, ahantu ubona inkomoko ko hoba bimwe biva bamwe mu kudakora bakaguma bakoma induru, abandi nabo bakora, bimeze gute? ni ukuvuga rero mu majambo make abo bavuga ko bigoye n'abatarashika aho hantu ngo babone ingene ibikorwa bimeze. Ariko iyo igikorwa umaze kugikorokiramo ukagikora kirashobora kukurambira mu ntango kuko utarakamenyera, ariko iyo umaze gufata umwanya muremure ukagakora by'ukuri biratinda byaguka, ugasanga igikorwa wakimenyereye, ugasanga rero nabo abandi bariko baragishyiramo intege nke nabo bahavuye bagikunda kubera ijisho, kuko ijisho rirabesha, ariko ikintu kibayemo niho ukivuga kuko waba ubusanzwe ugikora. Murakoze cyane Mutama, murakoze ku mwanya wanyu muduhaye. Murakoze namwe.